Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Uyu munsi tugiye kuraba ingwara yitwa GYNOPHOBIA, ingwara ituma abagabo batinya abagore canke ugasanga abahungu batinya abakobwa. Imbere yo kumviriza iyi video, nashaka ngusaba ukore subscribe nimba utarayikora kugira ngo uzokurikirana ibiganiro vyinshi bica kuri iyi chaîne. Nimba warayikoze ushireko j'aime, partage na commentaire kuko hacako ibiganiro vyinshi. Urabe ibiganiro vyahise, urabe ibiganiro ndetse ntuzosubire gukikwa n'ibindi bizoza kuko n'ibiganiro vyinshi vyigisha ushobora kumenya vyinshi utaruzi, canke ushobora kuba waravyumvise wibaza ko bibaho mugasanga vyose birabaho. Buri muntu wese w'umugabo canke umusore ntabwo gushikirana n'umugore canke umukobwa mu buryo bworoshe, mu buryo usanga vyoroshe. Hari abadashobora gushikirana n'abagore kubera ingwara izwi nka GYNOPHOBIA. Umunsi ku wundi hari amakuru y'abantu agenda amenyekana ugasanga batinya abagore canke abakobwa, ndetse ugasanga bakora ibishoboka vyose kugira ngo batazigera bahurira n'umugore canke n'umukobwa. Niyo bahuye ugasanga nta biganiro biba hagati y'uwo mugabo canke umusore n'uwo mugore canke w'umukobwa. Akarorero katanzwe, hari umusore wo mu Buhindi akomoka mu Buhindi w'imyaka 17, ubwo yaja gukora ikibazo ca leta. Uyu musore yaguye igihumura ubwo yisanze ariwe muhungu wenyene ari muri ico cumba bagiye gukoreramwo ico kibazo. Vyari bisanzwe biri kumwe n'abakobwa, ariko yagumye agira amasoni menshi. Vyemejwe na se wiwe ko uwo musore Manish Shankar Prasad asanzwe afise ico kibazo canke asanzwe afise iyo ngwara yo gutinya abakobwa canke abagore. Ako karorero katanzwe karerekana ko indwara ya GYNOPHOBIA iriho kandi ishobora guhitana ubuzima bw'umuntu ayigwaye. Ni ngombwa ko buri muntu wese akwiye kumenya ko buri kintu yita gito gishobora kwonona ubuzima. Ese GYNOPHOBIA ifata gute? Irakira? Woyirinda gute? Uyigwaye umubwirwa n'iki? Ivyo vyose ni ibimenyetso tugomba tubabwire vyerekana iyo ngwara. GYNOPHOBIA ni ugutinya abagore. Phobia ni uguhindagurika no kumva wabuze amahoro. Iyi ndwara ituma umuntu wese ayigwaye abona abagore canke abakobwa, hanyuma akumva amerewe nabi cane, akagira n'ubwoba bwinshi ababonye. Iyo abiyumviriye canke abatekereje akumva agize ubwoba. GYNOPHOBIA ni ingwara yo gutinya abagore canke abakobwa, ariko nta mutima mubi ubafitiye. Ukumva gusa kuba muri kumwe nabo biguteye ubwoba, kuganira nabo ndetse n'ibindi vyose vyoguhuza n'umugore canke umukobwa ukabitinya. Nubwo GYNOPHOBIA ikunze kugaragara ku bagabo, ishobora kugaragara no ku bagore canke abakobwa, aho umukobwa canke umugore usanga adakunda abandi bakobwa. Abagore akenshi usanga biterwa n'uko uwo mugore canke uwo mukobwa aba yarakomerekejwe akiri umwana, agakomeretswa n'uwundi mukobwa, hanyuma agakura yiyanka ndetse yanka na bagenzi biwe b'abakobwa kubera ibintu baba baramukoreye. Bimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu agwaye iyi ndwara ya GYNOPHOBIA nuko uyigwaye yumvise canke abonye umugore canke umukobwa bagiye guhurira mu kintu kanaka agira ubwoba cane, akabura uko yifata, akabura iyo araba, agahinda gashitsi, akabira icuya, agahumeka nabi, ndetse n'imvugo yiwe ikumvikanamwo ubwoba bwinshi, aho aba avuga arya indimi rimwe na rimwe bikamunanira gusobanura ivyo ariko aravuga. Nta kintu kizwi giteye iyi ngwara ya GYNOPHOBIA, ariko hari ibishobora kubaho bigatuma umuntu agwara iyi ngwara, vyaba vyamubayeko canke ari ivyo yaremanywe. Kuba hari ikintu cigeze kumubako mu bwana bwiwe bigatuma akura abatinya, canke kuba avuka mu muryango habamwo abantu bafise ivyo bibazo, bishobora gutuma umuntu agira iyi ndwara. Ikindi niyo umuntu yishiramwo bituma atinya abakobwa canke abagore, bigatuma akura ameze uko, ndetse phobia iba imurimwo igakomeza gukura. Umuntu yoba amaze kubibonako ibimenyetso twavuze haruguru bigaragara ko afise iyi ngwara, ashobora kuja kwa muganga wo mu mutwe akamuganiriza. Ivyo vyanse ashobora gufata imiti itandukanye igabanya ubwoba, harimwo antidepressant, benzodiazepine na beta blockers. Iyi miti izwi kugabanya kubura amahoro, ari naco gituma umuntu akomeje kugira iyi ngwara yo kubura amahoro aca
agwara GYNOPHOBIA. Uretse ko urwaye iyi ngwara yokwegera abaganga bakamufasha, umuntu abonye ibimenyetso vy'iyi ngwara hakiri kare ashobora gutangura kuyikuramwo gutinya, ubwoba. Hari uwo bazi urwaye iyi ngwara, kora subscribe n'umutayikora, nimba warayikoze nawe ushireko j'aime, partage na commentaire. Bye bye.